54 niho batora ko ngaha ari iki ego hanyuma rero haraza abakozi bava ino ruguru muri mukike baza gukora mu gakara baragenda baratoranya bubuye barabushira umuzungu tumuze kutwereka aho hantu ahabonetse mu butare bamushiriye umuzungu witwa Tariye acaraza ahatera amashimu umuviringo barimba umuviringo hako bya ko umuntu himba amatware baratora nyabutare caragenda rapima baca baherepfo gatoya munsi yanyu baca amataranshi kuko rero bo ntibamanyura umusozi bo barinjira baca munsi y'umusozi kuko ubutare bwo bugenda zigizage uku nibwo bukwiyereka n'amafiro kuko nibwo bwerekana sugupfa kumamagura umusozi bwo bagenda uku bufise irangi riburanga hanyuma rero bakaguma basomba amabuye bakura hariya hariya binjiriye bagaca babudepoza hariya agashandi hari muri ya musirikare ubona yicaye ari hariya niho babukurira mu kuzimu bagaca basesa hanze hanyuma rero bagaca badepoza rero kabujana hariho n'akabarabara bari yaciye aha hepfo kashika mu gakara bagaca bakora amatragiteri kagaca kabujana kara hagati kagabura mugere na bwibaga karacari oya harasivye hamazi yarahateye hanyuma rero mu majambo make baraza umuzungu araca amataranshi buraca rero aciye n'amashimu y'imiviringo inka zo kwa papa acakora korokera mu inka zimwe wa muzungu aramariye kwinga ubona umutama ticugenda sinemera kugira inka zanje zimarire ngaha yaciye agenda muri baciye bugara menga muri 80 na rimwe cyarugura baragera aha hantu rero nyakubanye n'icubahiro turahasigarana ahantu ni kwa sogokuruza turahakurira murabona jewe ukuntu ngana ndahabyarira hanyuma rero ikigira kabiri icyo bundi haraza abantu b'abashakashatsi bariko barondera utarahi mutambo baraza ati none hari iwanyu ko higeze ku butare tuze kwimba oya ndijewe mu bisanzwe ntarindi tongo je ntaho njimuka nzoguma kuri iryo tongo ryanje gatoya sinzi ukuntu nyene haje uwundi arabaza ambajije sinuwundi n'umushinga ntahitwa Birenari ngo murahagararanye hewe rero ndijewe urabona ukuntu ganafise umuryango wagutse ndijewe sinija mucanguze sinija mu rutana none byogenda gute ndije no gukota gasoro mu butare bwawe ubwo butare buri mu kuzimu itongo mpejeje rigasubira kuba gwawe ico namusubije nyakubahanye n'icubahiro navuze ndigira amahoro ibi bintu Imana niyo yavyesitariye mu kuzimu mu bisanzwe naho byogumaho si ibintu nzohekeye si ibintu nzobona ngo riko sinzi nico akamaro bimaze je se dobishora mu isoko ndi rero mwege ico namusabye navuze ntehereye je urabona ndiko ndakora n'umuryango wanjye ntigenda uce mu nzego zose ntinanye n'icubahiro umukuru w'Uburundi abimenye hirya yejo uradukiyadukiza umuforodo umuntu wiba tukagazagura aho hana hari twarabivuze yego nyakubahwa twese turatega amatwi radio yega naho muri mutamu nico gituma navuze nti muze kumumagura muce mugenda sigana ndamara canke mfatwe ngo wagurishije ubutara ataburenganira mfise n'umutamu ariko ndakura naciye mbari wo mushinga ntahe Bernard ntewe rero untabare nzego kushika ku mukuru mutumba ntinaje n'umushinga ntahe ndatwara ntukaza kwamamagura aho hana tugaca wijane ukaja mu Rwanda cyangwa ukaja muri Kongo ninkasigara ndawota we tuzoca dufundikanye impuzu none nyakuba mukuru w'icubahiro c'u Burundi ndatomboye turashimiye Imana data rugira vyose wewe uhonyoye kuri umutumba wa Rurambira ukabona imari ziraho uraza kuziraba imari bakuye ngaha nashaka kugusabanya n'icubahiro uri umuvyeyi w'u Burundi je urabona imyaka mfise ndaguha karanga muntu karaba ahantu niho hantungiye ubuzima si nta kintu mu buzima bw'iwanje ntugire ikibazo ego cyane nyakuba byose ikibazo ego cyane hanyuma ikintu no gusabira ku Mana nyene icubahiro n'irisinde ry'abantu ri ngaha ibi bintu ni gikorwa Imana yakoze nta muntu yagiye kubiteragirayo none kubona Imana igushikanye ngaha igaca iserura niyo Imana yahaye Burundi igaca yerekana n'ibyo ukomerwa amashinisi yose n'Imana ikujinda Imana niyo nkoro